Manirumva ntiyari umuntu wari we wese. Manirumva yari umuntu nkuko mubizi yakorera igihugu. Twebwe rero nkuko nabivuze twagumanya amakenga n'uno munsi ubutungane bugomba kutwereka ikintu nyamukuru cyatumye Ernest Manirumva agandagurwa. None mwe mwumva ico gihugu aho umuntu atogwa gutyo oya akagenda akazimangana tubihore. Kwizina ry'ishiramwe Orikome nagira subire nibutse yuko ishiramwe Orikome rikirindiriye umuco uboneka ugaragara nkuko twavyanditse mu rwandiko twarungikiye inzego z'igihugu. Mwizo nzego z'igihugu nkuko mubizi itariki 9 z'ukwezi kwa kane, mbere hari mu ijoro itariki 8 rishira itariki 9 twararonse inkuru mbi bukeye ko Ernest Manirumva ico gihe yari cegera c'urongo ishiramwe Orikome yagandaguwe. Hanyuma tuca turatabaza inzego zose z'igihugu kugira ngo tumenye ivyo ari vyo. Twaraguye mu gihumura, harashingwa imigwi itari mike, ubutungane buraja ku kivi, mbere n'amakungu araza gufasha muvyibuka neza. Interpol, FBI n'abandi baratanze ingene babibona ingene bavyiyumvira, na leta y'u Burundi irashinga imigwi ishika kuri 2. Umugwi wa kabiri uratanga icegeranyo. Ico cegeranyo ubiravye neza urabona yuko mu vy'ukuri kitakorewe ko neza uko vyategerezwa. Mbere n'ivyatanzwe na FBI na Interpol vyaragaragaye ko bitakorezwe ko neza. Twebwe rero mwishiramwe Orikome twashimye urubanza rwaciwe, turunguruza haraheze imyaka irenga 7-8 urubanza rwaja muri kuru Supreme Sentare Ntahinyuzwa, rurahamagagwa inshuro zishika kuri 2. Ariko nagenda babwire yuko mwizo nshuro 2 rwahamagawe twaguma dutoramwo ibintu mu vy'ukuri bitifashe neza muri go. Twaje dusaba iminsi yose yuko ubutungane bwo bitunganya neza, ariko ntababesha ntivyigeze bikorwa ivyo twasavye. N'abavoka bacu baba buri hanze canke bari mu gihugu baranditse ntivyigeze bifatirwako. Mu nyuma ahubwo uhera mu mwaka w'2022 2022 twaragiye mu butungane muri Cour Supreme kubaza 2023 kubaza 2024 kubaza, twaguma tubaza dusanga ahubwo dosiye yarazimiye. Dosiye barayibuze, kontra twararondeje hose yasuye kuboneka. Ivyo bintu rero murumva yuko mu bisanzwe bica intege abantu baba biteze ko ubutungane bukora ibintu bikagenda neza. Murabizi neza n'inyuma y'igandagurwa bunyamaswa vya Ernest Manirumva hari abandi bagandaguwe. Umugwaneza Charlotte yari mukuru w'umigwi wari ujejwe gutegura ibintu byo kwigisha abarundi byo kurwanya igiturire, nawe yaragandaguwe agandaguguko. Kandi biravye presque dans les mêmes conditions nka Manirumva. Hanyuma ikindi nuko uwitwa Arcade Butoyi yaduserukira mu gihugu hagati mbego mu kwezi kwa kane. Arcade Butoyi yaduserukira mu Cankuzo, nawe yaragandaguwe. Wewe yaraje baratogwa hari aragenda amazima yongo. Tuguma twandika twibaza dugira mugagwiza n'ino saha nta muntu numwe araduhiyambugiwe. Urumva imyaka irabaye hafi 6 irenga. Rero ivyo bintu vyuko umuntu ashobora kuzimangana uko ukamengo nibisanzwe ukamengo vyorerwa ngaho n'ukuri
jewe nibaza yuko mwa kino gihugu dukwiye kumva ko ubuzima bw'umuntu ariko atihabwa, ko ubuzima bw'umuntu ari ntakomwakomwa, yuko abantu bagomba gukingirwa. Nagira nibutse yuko ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko arikomoka ko harimo n'amasezerano mpuzamakungu Uburundi bwashizeho ikumu, harimo kimwe twita Déclaration universelle des droits de l'homme na Pacte international relatif aux droits civils et politiques, no kuvuga amategeko mpuzamakungu akingira umwidegemvyo w'abantu Uburundi bwemeje yubahiriza gatakazi na muntu. Ivyo bintu rero twebwe mushiramwo riko nuko biradutera amakenga n'ubwoba cane, aho umuntu ashobora kugandagurwa akazimira gutyo abantu kamengo nibisanzwe. Ivyo bintu rero tugomba twese kumva yuko bidashoboka. Sinshobora kumva ingene twebwe dushobora kuguma tubaza dufise ubutungane, tubaza tuti mbega dossier ya Manirumva kubera iki yahagaze kandi yatumye ko mu butungane incuro zingahe, kubera twunguruje n'ubundi abisubiyemwo kuva mu mwaka wa 2013 na 4 twarunguruje muri sentare na Inyuzwa dossier n'uno munsi nta muntu numwe yoshobora gutanga insiguro y'igituma iyo dossier yazimanganye ikazimira gutyo oyi igo hanyuma bikahebwa. Manirumva ntiyari umuntu wari we wese. Manirumva yari umuntu nkuko mubizi yakorera igihugu. Burya ico gihagandagurwa nyamba muvyibuka neza, leta y'u Burundi yari yarashizeho biciye ku bafashanya yuko ibintu bijanye n'amasoko ya leta byo tunganywa mu buryo tripartite, byo tunganywa mu buryo habamwo inzego z'igihugu, hakabamwo secteur privé, no kuvuga bajya bigenga ro secteur privé, hakabamwo na société civile, ikintu bitse autorité de régulation des marchés publics, ico bita ARMP. Ernest rero Manirumva yari cegera curongoye ARMP, autorité de régulation des marchés publics, agaca yongera akaba president w'umugwi ujejwe gutunganya amatati y'ibijanye n'amasoko ya leta. Yari yarungiswe n'ishiramwe rikome muyo mugwi, muyo mugwi w'igihugu ujejwe ivyo bintu by'amasoko ya leta. Mugabo nivyamubuza yuko no muri rikome ico gihe urumva nabwiye ko yari kigira cy'urongo ishiramwe rikome, muravyumva. Niho rero urumva haza amasoko y'ibi na biriya byatunganywa mu biri leta, twitaguma dukora amadosiye ngo tuzaze tubikora. Rero hari byavuzwe ubutungane bwafatiye ko, mugabo twebwe twavuze tuti dossier ni vyiza yuko yigwa, ivyo bita amapiste yose akaba explore yavugwa, mugabo ubutungane bwahisemwo kwihoza no kureka amapiste amwamwe. Twebwe rero nuko nabivuze twagumanya amakenga, nuno munsi ubutungane bugomba kutwereka ikintu nyamukuru cyatumye Ernest Manirumva agandagurwa. Hanyuma kandi mwumvise nabibabwiye yuko atari Ernest Manirumva wenyene yagandaguwe, mu nyuma urumva haragandaguwe Charlotte umugwaneza, kandi muri ubiravye neza kimwe kuko Charlotte umugwaneza yaratowe aho yarari aragenda arijo batora ikiziga mu ibarabara gutyo. Mugabo kugeza ino saha magaho twanabisanya ni dossier yuguruwe mu butungane. Arakade butoyi nayo babwiye duserukira mu Cankuzo, wewe yatowa hari na wene aranyuruzwa aragenda mazima yongo kuva mu kwezi kwa 4 ku mwaka wa 2020 kugeza n'uno munsi. Nta muntu yo kubwira bati byagenze gutya. None mwe mumvisho gihugu aho umuntu atogwa gutyo oya akagenda akazimangana, tubihore tubireke gutyo, ivyo ntibishoboka. Erega uwari we wese birashobora kumushikira. Nico gituma twe tuvuga tuti ibi bintu bigomba gukorerwa ko inzego z'igihugu cyane cyane ubutungane buhembwa amakuru n'amategisi y'abene gihugu bugomba gukora akazi kabwo. Nagenda bibutse yuko ishiramwe rikome rimaze kubona yuko ubwo gwego ruko ratunganya ibintu kutariko, twebwe tuvuga tuti bigomba kugenda bigenda gutya,
twahisemwo kuruvamwo mu buryo buboneka, turaruvamwo urwo rwego rw'igihugu rujejwe gutunganya iby'amasoko ya leta. Ubu twari twararungitse tuvuga tuti twebwe ibyo bintu tubisubiramwo, twaciye tubivamwo de façon officielle. Rero kugeza n'uno munsi burya mu nyuma, pour votre information, bahavuye ahubwo bahitamwo yuko cyotunganywa n'inzego z'igihugu gusa, amashami nk'aya bayakuyemo. Rero nagomba subire kuno munsi nibutse yuko inzego z'igihugu ziraho zigiye gutunganiriza bene gihugu muri rusangi, hanyuma kandi bakumva yuko umwene gihugu wese agomba gukingirwa. Nagira kandi nibutse yuko mu karere hariho ubutungane bwashizweho, naho nabwone tutuhava tutangura kubwagiriza ibi na biriya. Twebwe twagomba tubabwire yuko mu minsi iza tuzoraba ko bikwiye ishyirahamwe rikomera ubwiture, kuko tubona ko byanse ko dutunganirizwa mwa kino gihugu ku bijanye n'iyi dosiye ya Ernest Manirumva. Imyaka 17 ni myinshi cyane, twebwe tuzoguma dutaka ubutungane, mugabo cyane cyane mu ntumbero yuko abantu bokumva yuko umuntu yituye ubutungane abayize gutunganirizwa mu bica biriya, cyane cyane ivyaha nk'ibi byo kunyuruza abantu, umuntu akagenda amazima yungu mbere akanicwa. Murumva yuko ivyo bintu atamuntu bireka gutyo, kuko nkuko ndabivuga burya mu bihe nk'ivyo nta muntu abakingiwe.